ndabaramukije bakundwa inshuti zanje bene data mukoraniye aha muri Bogota, Colombia. Kuri jewe nihigwe kandi n'umugisha bikomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo, integuro yayo ihwanye n'iki gihe cya nyuma. Nicyo gituma ngomba gusoma mu Bitesalonika ba mbere mu kigabane cya 4 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku w'17, aho intumwa Pawulo mutagatifu atubwira ati: ariko bene data, ntitugomba ko muyobegwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka ba bandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko abasinziririye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gucitsa ku kuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazoca babanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca tuteruranwa nabo mu bicu, dusanganire umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibikikije mu ijambo ryayo, kandi ikanatwemerera kuritahura, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen, amen. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Muri uyu mwanya ikigwa cyacu ni ukuvayo ko ku munsi w'iherezo. Kugira ngo dushobore gutahura iki kigwa cyacu, ukuvayo ko ku munsi wa nyuma, ariko kuvayo kwerekanwa ngaha muri ubu buvugishwa bw'Imana yatanze biciye muri Pawulo mutagatifu, dutegerezwa kuja kuraba icyabaye ukuvayo ko mu gihe cya Mose, aho Imana yabohoye ihanga ry'Abaheburayo. Rero birakwiye, birakenewe ko dutahura yuko ukuvayo kuba gufise urutonde rwashinzwe rwategekanijwe n'Imana. Icya mbere ni uko uko kuvayo gutegerezwa kuba kwarasezeranywe n'Imana, kandi hategerezwa kubaho abantu ihanga riberamwo uko kuvayo, kandi Imana itegerezwa kurungika umuvugishwa uwo ikoresha uko kuvayo, kandi uwo muvugishwa n'Imana mu gihe ari ukuvayo ko ku rwego rwo hejuru, mu gihe ari ukuvayo ko mu kiringo kinini. Rero iyo ntumwa irungikwa n'Imana, iyo Imana izokoresha kugira ngo habe uko kuvayo, iyo ntumwa ategerezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini, kandi ategerezwa kuza hagati mu bantu, akaza ariko aratangaza ubutumwa bw'Imana buhwanye n'icyo gihe, kandi akaza ariko aramenyekanisha ibintu bitegerezwa kubera mu icyo gihe. Rero ibyo byose byari biriho, byari bihari mu kuvayo, uko Imana yakoreye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo igihe yarokora ihanga ry'Abaheburayo ikabakura muri Egiputa. Nimurabe ingene guhera mu itanguriro Imana yari yaramaze kuvuga ukuvayo yari kuzokora ku ruvyaro rwa Aburahamu. Mu kigabane cya 15 mu itanguriro umurongo wa 12 ukabandanya
kugeza kuwa 21 haravuga hati ku kirengazuba Aburahamu itiro riramuhwikira asinzira ubutikoma, maze ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya buramufata. Uhoraho abarira Aburahamu atumenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cabo, kandi bazokorera bene co nabo bazobagirira nabi imyaka 400, maze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka, ariko amaherezo bazorivamwo bakuyeyo ubutunzi bwinshi. Ariko weho uzohambya abasogokuruza amahoro, uzohambwa wisaziye neza. Kandi abuzukuruza bo bazojayo nibo bazogaruka ino, kuko kugabitanya kw'Abamori kutaruzura. Maze izuba rirenze bumaze gukorana, haboneka ikibengebenge c'umuriro gipfunduka umwotsi n'urumuri rwaka bica hagati y'ivyo bihimba y'ivyo bikoko. Kuri uwo munsi nyene Uhoraho asezeranira Aburahamu isezerano, atuhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashitsa ku ruzi runini arirwo Efurati, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu. Aha turashobora kubona ko Imana yari yamaze kumubwira, imubwira Ukuvayo izokora mu ruvyaro rwa Aburahamu. Kandi mu mwanya Aburahamu ntiyari bwavyara umwana w'isezerano, nta mwana yari bwavyare kuri Sara, kandi Imana yari yamaze kumubwira Ukuvayo izokora ku ruvyaro rwa Aburahamu, ariko uruvyaro Aburahamu yari gukura kuri Sara. Kandi mu uwo mwanya ntiyari bwavyare abana, ariko Imana yariko iramumenyesha ibizoba ku ruvyaro rwiwe. Aburahamu rero yari kuvyara umwana kuri Sara, akavyara umwana w'umuhungu, hanyuma uwo mwana nawe nyene akavyara abandi bana. Kuri abo bandi bana k'uwo wundi mwana ariwe yabaye Yakobo hakavuka abahungu 12. Kw'abo bahungu 12 hakavuka abandi bana, gutyo igihugu ihanga rikagenda riragwira. Uko niko igihugu cyari kugenda kiragwira, canke ihanga iryari kuba abaja mu gihugu kitari cyabo. Ihanga Imana yari kuzorokora ikabakura mu buja, kandi yari guhana igihugu cyari kuzogira abaja ihanga ry'Imana, uruvyaro rwa Aburahamu. Nta muntu n'umwe yari azi iryo hanga canke ico gihugu cyari kugira abaja uruvyaro rwa Aburahamu. Ariko mu nyuma hamaze gushitswa ubwo buvugishwa, turashobora kubona ko ico gihugu bwabaye ubwami bwa Egiputa. Farawo muri Egiputa yagize ihanga ry'Abaheburayo abaja. Ihanga ry'Abaheburayo bashitse ngaho bajanywe no kurondera imfungurwa kugira ngo ubuzima bubandanye, kandi kubera ko ubutware bwose bwo mu nganzi ya Farawo bwayoboka Yosefu, kandi Yosefu yari umwe wo mu bahungu ba Yakobo, yakurikirwa n'umuhererezi wa Yakobo, kandi yari umuhungu wa mbere wa Yakobo yavyaye ku mugore wiwe Rakeli. Umuhungu nawe wiwe wa kabiri yavyaye kuri Rakeli yabaye Benyamini. Rero murabona ingene ihanga ry'Abaheburayo bashitse muri Egiputa batazi ko bashyitse muri Egiputa, kugira ngo mu nyuma bamaze kuronka umugisha mu gihe cya Yosefu, mu nyuma baze babe ihanga ry'abaja bamaze kugwira. Iryo hanga rimaze kugwirira muri Egiputa. Igihe ihanga ry'Abaheburayo bagwirira muri Egiputa, Farawo n'abajanama biwe baratinye ihanga ry'Abaheburayo, bibaza ko mu gihe habaye nk'intambara iryo hanga likifadikanya n'umwansi, Egiputa yari guca itsindwa ikaneshwa. Abansi rero ba Farawo bakigarurira Egiputa n'ubutaka bwayo bwose. Rero baciye bagira abaja ihanga rya Egiputa ryagize abaja ihanga ry'Abaheburayo, kandi bamaze y'igihe kirekire c'ubuja bari muri Egiputa. Ariko Imana yari yarabwiye Aburahamu, mwitegereza, Imana yari yaramaze gutangaza ibintu byose bizoba, kandi yari kirabimenyesha Aburahamu, kuko Aburahamu kubera yari umuvugishwa w'ikiringo kinini, yararonka uguhishurirwa kose kwibigiye kuzoba. Kandi Aburahamu kubera yari umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'amasezerano, yararonse ubumenyi bw'ibintu byose vyari kubera mu ico kiringo.
aronka n'ubumenyi bw'ivyari kubera mu gusobekerana kw'ikiringo gishasha cyari kigiye kuza, aho ihanga ry'Abaheburayo bari guhezagirwa kuko Imana yari kubarokora ku iherezo ry'ikiringo cy'isezerano. Rero nimurabe mwuko gusobekerana uko kubisikanya kw'ibiringo, ahari ko harasobekerana ikiringo cy'ivyagezwe gisobekerana n'ikiringo cy'amasezerano, haraje umugisha ukomeye cyane ku ruvyaro rwa Aburahamu, haraje ukuboho, ukuronka ukwidegemvya. Rero turashobora kubona ko Aburahamu ari umuvugishwa w'ikiringo kinini, yari afise uguhishurirwa kuva ku Mana kw'ibintu vyagira bibe, kuko uhoraho umwami ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe abo avugisha. Biri muri Amosi ikigabane cya 3 umurongo w'indwi. Rero nimurabe igituma Aburahamu azwi ku rwego rw'isi yose, arazwi no mu runganwe rwose, azwi nk'umuntu akomeye ahambaye imbere y'Imana. Imana yaramuvuze ko, ivuga ko yari umukunzi wayo, kandi kuvuga ko umuntu ari umukunzi w'Imana, icyo ni ikintu gihambaye gikomeye cyane. Aburahamu yari azi Imana, Imana yaramuhishurira ikamumenyesha ibintu byaba bigira bibe. Imana yaramwiyeretse iboneka, yiyereka Aburahamu mu nshuro zitandukanye, nk'igihe yamwiyereka nka Melikisedeki, uyo n'umuherezi w'Imana isumba byose, akaba n'umwami w'i Salemu, no kuvuga umwami w'i Yerusalemu, kandi n'umwami w'ubugororotsi w'ubutungane. Rero kandi byongeye turashobora kubona n'iyindi nshuro aho Imana yiyeretse Aburahamu iboneka kandi ishobora gukogwako, kandi yarasangiye na Aburahamu. Vyabaye igihe Elohimu yamwiyereka. Uyo ni Imana yonyene ubwayo yari kumwe n'abamarayika bayo bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, kandi Aburahamu yarabagaburiye imfungurwa. Bo bajana na Aburahamu bafungura imasa inuze Aburahamu yabateguriye, n'amata n'imitsima n'ibindi bintu bijana n'imfungurwa. Rero nimurabe ingene Aburahamu yabanye n'Imana mu nshuro zitandukanye, yarayibonye. Ariko ivyanditswe bivuga yuko ata muntu n'umwe yigeze kubona Imana na rimwe. None ni gute vyoshoboka ko Aburahamu yoba yarabonye Imana mu nshuro zitandukanye, ndetse na Yakobo nawe? Nimurabe mw'Itanguriro kandi mu kigabane cya 32 umurongo wa 22 kugeza kwa 32, mw'Itanguriro ikigabane cya 32 haravuga hati, avyuka muri iryo joro Yakobo ahitana abagore biwe bompi n'incoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu cya Yakobi, arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ibyo yari afise vyose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. None ninde uyu mugabo yariko aranigana na Yakobo? Ni marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano. Uwo mugabo abonye ko atamushoboye, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako ryiwe. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Yakobo aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati, witwa nde? Ati, ndi Yakobo. Aramubarira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze nyibarira. Aramubaza atumbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli. Ati, mbonye Imana imbona nkubone, none he ndacyariho. Izuba rirasa akirenga Peniyeli, agenda acumbagira itako ryiwe. Rero murabona ingene Yakobo avuga ko yabonye Imana, ayibonera ngaho imbona nkubone. Aratwiganira ibijanye n'uru rugamba. Umuvugishwa n'Imana Hoseya mu kigabane cya 12 aratubwira ingene urwo rugamba rwagenze. Mu kigabane cya 12 muri Hoseya umurongo wa 4, mbere no ku murongo reka turabe
ikigabane cya 12 muri Hoseya umurongo wa 2 ukabandanya, haravuga hati uhoraho afise imiburano no kuri Yuda kandi azohana Yakobo ibihwanye n'ingeso ziwe, azomusubiriza mu nkoko ibihwanye n'ibyo yakoze. Yafashe igitsintsiri cya mukuru we bakiva mu nda ya nyina, kandi amaze gukura yahotoranye n'Imana. Mbere yahotoranye n'umumarayika aramunesha, ararira aramwinginga. I Beteli niho yayiboneye, kandi aho niho yavuganiye nawe. Uhoraho Imana nyen'ingabo, uhoraho niryo zina ryiwe. Nuko rero hindukirira Imana yawe, gumya imbabazi n'ibiroranye, kandi wame urorera Imana yawe udahengeshanya. Rero nimurabe ngene uru rugamba rwa Yakobo rwagenze. Aho Yakobo yarize, araboroga, asaba marayika kwamuha umugisha, kwamuhezagira. Ivyanditswe rero biratubwira kuri Kristo. Kristo wenyine ubwiwe ariko aravuga, aratubwira mu kigabane 8 umurongo wa 56 kugeza ku wa 59 muri Yohana. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira bati ubutaramara n'imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati nukuri nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. Rero nimurabe ingene Kristo yiyerekana akivuga nka wa wundi yabana na Aburahamu, agasangira na Aburahamu. Kandi Aburahamu rero yarabonye umunsi wiwe. Aburahamu yarabonye ukugaragara kwa Yesu Kristo, agaragariye ngaho mu buryo buboneka igihe yamwiyereka agasangira na Aburahamu. Kandi aho we Aburahamu yari karabona ivyo marayika w'uhoraho yari kuzokora mu nyuma, amaze kwambara umubiri akaba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero uwo jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana uwaremye vyose, yihaye umubiri aba hagati mu biremwa abantu. Kandi izina ryiwe yamenyekanye ku izina rya Yesu. Uyo si uyundi ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, yambaye umubiri yigize umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero uwo ni we yakoze ukuvayo ku ihanga ry'Abaheburayo, arokoye ihanga ry'Abaheburayo abakuye hariya muri Egiputa mu gihe cyari cyaragenywe n'Imana. Mu gihe cyagenywe n'Imana turabona mu gitabo cy'Ukuvayo ikigabane cya 3, turabona ko marayika w'uhoraho yiyeretse umuvugishwa n'Imana Mose ari mu rubeya rw'umuriro, ari mu giti mu gisaka, aravugisha umuvugishwa n'Imana Mose. Reka turabe icyo kiyago cyabaye hagati y'Imana na Mose mu kigabane cya 3 mu Kuvayo umurongo wa 1. Haravuga hati icyo gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe, umuherezi w'Imidiyani, aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa asika ku musozi w'Imana i Horebu. Umumarayika w'uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka cy'amahwa. Aritegereza abona icyo gisaka cyaka mw'umuriro ariko nticyatemuka. Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Warabonye yuko akikamishwa no kubiraba. Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge vyawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Kandi iti ndi Imana ya so, no kuvuga Imana ya Amurani ari we se wa Mose, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu, mbajane mu gihugu ciza cyagutse gitemba amata n'ubuki.
kibamwo abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi. nuko none heraba ugutaka kw'abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahahazo abanyegiputa babahahaza. nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati, mbega ubona ndiki guhangara kuja kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Imana iramwishura iti, rega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe nagutumye. Niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa, kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. Mose abaza Imana ati, ninashika ku Bisirayeli nkababarira nti Imana ya ba sogokuruza yabantumye ko, bakambaza bati, mbega yitwa nde? Nzobishura iki? Imana yishura Mose iti, nduwo ndiwe, kandi ituku abe ariko uzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumye ko. Aha, nk'uko biri mu mugambi w'Imana, turahabona igihe cyari cyaraganywe n'Imana kugira ngo ikore ukuvayo kw'ihanga ry'Abaheburayo, ibohora ihanga ry'Abaheburayo ibajane mu gihugu cy'isezerano. Kandi ngaha byongeye turahafise n'umuntu uw'Imana yari gukoreramwo uko kuvayo kwasezeranywe. Ukuvayo kwasezeranywe n'Imana gusezeranira Aburahamu kugira ngo habe ukubohorwa k'uruvyaro rwa Aburahamu abari bari muri Egiputa. Kandi aha turafise ibikenewe, ibisabwa byose byari bikenewe kugira ngo habe ukuvayo kw'ihanga ry'Abaheburayo. Turafise ihanga ryari riri mu buja muri Egiputa, mu gihugu Imana yari yarabwiye Aburahamu, naho itari yaramubwiye izina ryacu, ariko yari yaramubwiye igihugu kizogira baja uruvyaro rwa Aburahamu. Vyongeye kandi turafise na Farawo, ari we yategezwa kuba ari ku ntebe y'ubwami muri ico gihe. Kandi turafise n'ihanga ryari muri Egiputa ririko riratakamba risaba ukubohorwa, ritakamba risaba uku kuvayo kwasezeranywe n'Imana igusezeranira Aburahamu, igusezeranira uruvyaro rwiwe. Kandi turafise n'ukora ukuvayo ariyo Mana. Imana yiyerekaniye mu nkingi y'umuriro kugira ngo yigaragaze biciye mu muvugishwa n'Imana Mose iheze ikore uko kuvayo, kuko ibintu byose Imana ikorera ku isi hagati mu bantu bayo ikabikoresha abantu bayo, buri gihe Imana ibikora biciye mu muvugishwa n'Imana. Rero nimurabe uku kuvayo kwinshi n'ingirakamaro cyane mu mugambi w'Imana, kuko buri gihe uko ikiringo kinini gishitse ku iherezo ryaco, Imana irarungiha umuvugishwa w'ikiringo kinini, kandi biciye muri uyo muvugishwa w'ikiringo kinini harakogwa ukuvayo. Nimwitegereze Aburahamu, igihe ikiringo c'intwaro y'umuntu cyari kigeze ku iherezo, hagira hatangure ikiringo c'isezerano. Ukuvayo ko kuva muri Uri y'Abakarudaya hari i Babuloni yaravuye yatera aja mu gihugu c'isezerano. Imana yarabwiye Aburahamu iti, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu. Aho turahafise ukuvayo kwabaye kuri Aburahamu, ava i Babuloni, ava muri Egiputa yo mw'ico gihe, kuko isi ishushanijwe muri Babuloni kandi byongeye ishushanijwe muri Egiputa. Rero turashobora kubona ingene buri gihe iyo hageze ku iherezo ry'ikiringo kinini harabaho ukuvayo, kandi Imana buri gihe iba ifise umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini. Rero turashobora kubona Mose yatumwe n'Imana, arungitswe n'Imana, kandi Mose kubera ko yari igikoresho cy'Imana cyo mw'ico gihe, yari umuntu afise integerabwenge zibiri zikorera icyarimwe, kuko muvugishwa n'Imana aza ku isi afise integerabwenge zibiri zikorera icyarimwe, kandi adasinziriye ari maso arashobora kubona ibintu ku bandi bantu bobo biba ari indoto.
abo bandi bo bategerezwa kuba baryamye abandi bantu kugira ngo babibone, ariko umuvugishwa n'Imana aza ku isi afise integerabwenge zibiri zikorera rimwe, kandi akanura ari maso arashobora kubona izo ndoto, kandi akaba azi anabona n'ibintu bimukikije. Rero umuvugishwa n'Imana aza ameze gutyo kuko Imana ibigiye kumukoresha, kandi biba bisabwa ko bo bari maso bashobora kumva ijwi ry'Imana, bagaheza bakaronka amayerekwa Imana iba ishaka guha abavugishwa bayo. Rero nimurabe turabiye muri Bibiliya, murabona ingene Imana yihishurira abavugishwa nayo, kuko guhishurirwa kose kuvuye ku Mana buri gihe kwamye kuza ku biremwa abantu kukaza biciye ku muvugishwa n'Imana, kuko abo bo baba ari ijambo ry'Imana ryo mu gihe gitoya canke mu kiringo kinini ico babayemwo, kandi bo nibo iryo jambo rizako, kandi muri bo haza harimwo hanyegejwe iryo jambo. Rero turashobora kubona Mose, umwungere w'intama, ari we yari yarabaye umutware muri Egiputa, ariko mw'uwo mwanya ho yari umwungere w'intama, yari amaze imyaka 40 aragira intama. Gutyo rero yariko arakoreshwa imyimenyerezo n'Imana. Rero nimurabe imyimenyerezo Farawo yari yaramukoresheje muri Egiputa ntiyamufashije, ntaco yamumariye kugira ngo akore ukubohorwa kw'ihanga ry'Abaheburayo, ntiyamufashije kugira ngo akore ukuvayo, ariko mu mwanya imyimenyerezo Imana yariko iramuhera mu bugaragwa, ariko aragira intama za sebukwe. Iyo myimenyerezo yo yamubereye imfashanyo ikomeye, yamubereye umugisha, kuba igikorwa ciwe cari kiri mu buvugishwa icyo azokora. Kandi nk'umurokozi uwe yarashobora kubona mu ntama ziwe, mu ntama yariko araragira yarashobora kubona, yarashoboye kubona mu nyuma ihanga ry'Abaheburayo ababona nabo nk'intama z'Imana, kandi araheza arihanganira ihanga ry'Abaheburayo nk'uko yari yarihanganiye n'intama za sebukwe. Izo yari amaze imyaka 40 aragira. Rero murabona ingene umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini, umuvugishwa kugira ngo abe igikoresho cy'Imana, kugira ngo habe ukuvayo ko mw'ico gihe yari umwungere. Mose umwungere w'intama. Rero murabona ingene iki kintu gisabwa gikenerwa cyo kuba umwungere kugira ngo umuntu abe igikoresho cy'Imana, kugira ngo akoreshwe mu kuvayo. Icyo kintu ni ingirakamaro cyane, kuko Imana nayo nyene iravuga ko nayo ari umwungere. Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena, amvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. Uko niko ivyanditswe birabandanya bivuga ku Mana, bikavuga ko ari umwungere wacu. Rero umwungere wacu Imana arigaragaza, akigaragaza biciye mu mwungere, kandi aha biciye mu mwungere w'intama Mose, Imana yagira ikore ukuvayo kugira ngo iragire biciye mu muvugishwa n'Imana Mose iragira intama zayo. Ariko n'Imana umwungere mwiza niyo yari kuragira ihanga ryayo Isirayeli, ariko yategerezwa gukoresha umuntu umuvugishwa n'Imana. Rero nimurabe ingene yakoze iki gikorwa cyose cy'ukuvayo kw'ihanga ry'Abaheburayo ibakuye muri Egiputa ikabajyana mu gihugu cy'isezerano. Ukuvayo ni ugusohoka. Rero murabona ingene ihanga ry'Abaheburayo babohowe, barokowe n'Imana, barokowe n'inkingi y'umuriro. Iyo niyo ikora ukurokoga, ukubohorwa. Ariko murabona ibikora iriko ikoresha umuvugishwa n'Imana. Uyo muvugishwa yararonse uguhishurirwa kw'izina ry'Imana. Iki nacyo nyene ni ikintu ngirakamaro cyane. Hanyuma
we yagiye avuga mu izina ry'Imana, ariko aratanga ubutumwa bwiwe mu izina ry'Imana, izina ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. No mu kuvayo kugira kabiri naho, ariko kwakozwe n'umukunde wacu Umwami Yesu Kristo, turabona ko we yavuze ati naje mu izina rya Data. Rero turashobora kubona ko kugira ngo habe ukuvayo, bikenerwa ko habaho abantu bakenera uko kuvayo, kandi bikenerwa bisabwa ko haba umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini ku isi, kandi bikenerwa ko uwo muvugishwa aba yaronse uguhishurirwa ko kumenya izina ry'Imana, kandi akaba yaronse ubutumwa bw'Imana, kandi akaba yahamagawe, yemewe, yamenywe, yemewe n'Imana nk'intumwa y'icyo kiringo gishasha. Nimurabe abakura mu kiringo akabajyana mu kindi kiringo, nimurabe ibintu byose biba biri mu kuvayo kw'Imana ku bantu b'Imana. Abakura mu kiringo akabajyana mu kindi kiringo, arabaha ubutumwa bw'ikiringo gishasha, kandi arabaha umugambi wose w'Imana, integuro yose y'Imana y'icyo kiringo gishasha, kandi arabakura mu buja akabashyira mu kiringo kinini gishasha no mu gihugu gishasha. Rero mwibuke ko Egiputa ishushanya isi, kandi Farawo nawe ku munsi w'iherezo azoba ashushanije Antikristo, igikoko, nk'uko Farawo mu minsi ya Yesu yari sekibi. Rero nimwitegereze, Mose yararokoye ihanga ry'Abaheburayo, ni ukuvuga Imana biciye muri Mose yarabakuye muri Egiputa mu buja. Aho harabayeho umwagazi w'intama wa Pasika watanzwe nk'ikimazi ku munsi w'14 w'ukwezi kwa mbere k'umwaka wo ku kirangamisi cy'idini ry'Abaheburayo. Hanyuma mu gitondo basohotse bidegembya, haratanze umwagazi w'intama ku mugoroba w'umunsi wa 14, kandi kubera ko mu ihanga ry'Abaheburayo iminsi irangira ku mugoroba, uwundi munsi nyene ugatangura kuwo mugoroba nyene. Ku mugoroba izuba rirenze ku kirengazuba, umunsi urarangira hagatangura uwundi munsi. Ni ukuvuga yuko umunsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere k'umwaka wari kurarangira, wari urangiye umwagazi w'intama wamaze gutangwa nk'ikimazi, wari warangiye umwagazi w'intama uri mu nzu zabo. Aho hari harangiye umunsi wa 14, kandi hari ko haratangura umunsi wa 15. Hanyuma mwitegereze ikintu kimwe, umugoroba n'ijoro by'umunsi wa 15 byaratanguye. Iminsi itangura ku mugoroba ikarangira kandi ku mugoroba. Inyuma y'umugoroba rero haca haza ijoro, inyuma y'ijoro naho hakaza umurango w'uwo munsi. Kandi mu gitondo cy'umunsi wa 15 ihanga ry'Abaheburayo baciye bidegembya, barasohotse bidegembya, batera bajya mu gihugu cy'isezerano. Rero ibi byose buri gihe bitubwira ku kuvayo kose Imana ikora. Imana rero yarasohoye ihanga ry'Abaheburayo bakura mu mibereho ifadika, mu buja bufadika, irabarokorera babohora, ibasohora bidegembya bajya mu gihugu cy'isezerano, mu gihugu cya Isirayeli, igihugu gitemba amata n'ubuki. Rero mu rugendo bamaze kuronka kwidegembya, mu rugendo bariko bajya mu gihugu cy'isezerano, baraciye mu ntambara, baraciye mu ngorane no mu bindi bintu byose, ariko barashyitse mu gihugu cy'isezerano. Ugusohoka kwakozwe hakoreshejwe Mose, hanyuma kwinjira mu gihugu cy'isezerano navyo vyakozwe na Yosuwa. Ariko naho tubona abantu babiri
ni umuntu umwe gusa niwe akora ukuvayo, kandi uwo ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano. ariko we yakoresheje ubukozi bwa Mose, hanyuma akoresha ubukozi bwa Yosuwa, kuko we niwe ashyira ubukozi mu bantu. rero ubukozi bwa Mose bwabandanirije muri Yosuwa kugira ngo abantu binjire mu gihugu cy'isezerano. turashobora kubona rero ko mu izina rya Mose hari handitswemwo, hari harimo igikorwa Imana yari gukora irokoye ihanga ry'Abaheburayo, kuko Mose risobanurwa ngo uwukuwe mu mazi, kandi Imana yarakuye mu mazi yo muri Egiputa, kuko amazi ashushanya amahanga, amoko n'indimi. Imana yarakuye mu mazi ya Egiputa, ni ukuvuga mu ihanga ryo muri Egiputa, hagati mu bwami bwa Egiputa, yarabasohoye bidegembya ihanga ryayo Isirayeli. nimurabe ingene mu izina Mose hari harimwo handitswemwo ukubohogwa yari gukorera ngaho hagati mu ihanga rya Egiputa. Imana isohoye ihanga ry'Abaheburayo, Imana yasohoye ihanga irikura mu rindi hanga. hanyuma nimwitegereze iryo hanga ryasohotse, ryari rifise umwagazi w'intama wa Pasika. umwagazi w'intama wari wabazwe nk'ikimazi, amaraso yawo asigwa ku miryango no ku bishimaryango vy'ingo zabo, kugira ngo harindwe ubuzima bw'abana b'imfura, kuko urugo rutari kuba rwashyizwe ko amaraso y'umwagazi w'intama, umwana w'imfura wo mu uwo muryango yategerezwa guca apfa. kandi uburyo bumwe rudende kugira ngo harindwe ubuzima bw'abana b'imfura b'Imana, barindwa biciye mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana, mukunde wacu Mwami Yesu Kristo. nimurabe ingene n'ibi byose vyashushanyirijwe hariya. rero urupfu rwarageramiye Egiputa muri ico gihe, ndetse gushika no ku mwana w'imfura wa Farawo, umuhungu wa Farawo yarapfuye, n'abana b'Abanyegiputa, abana b'imfura barapfuye, ndetse n'ivy'uburiza vyo mu bikoko vyarapfuye. rero harabayeho amaborogo akomeye cyane muri Egiputa, kandi baciye basaba ihanga ry'Abaheburayo ko bosohoka bakava mu gihugu cyabo, kuko bitagenze uko Abanyegiputa bose bari guhona, bari gupfa. iyo hageze igihe cyo kuvayo, ihanga riba rifise isezerano ryo kurokorwa, ryo kubohorwa, riba rifise umugisha w'Imana kugira ngo iyo migisha igaragarire muri bo. kandi abagwanya bitambika imbere y'uwo mugisha w'Imana nuko kubohorwa, uko kuvayo, ibihano vy'Imana bibaza ko bibagwako. nimurabe ibyabaye kuri Egiputa, ariyo yaranduwe bitumwe no kubohorwa kw'ihanga ry'Abaheburayo, kubera ko Egiputa, Farawo n'abajyanama biwe ntibashaka kurekura ihanga ry'Abaheburayo ngo bagende, kandi ibihano vy'Imana vyaciye bigwa kuri Egiputa. rero nimurabe ingene ihanga ry'Abaheburayo basohotse bidegemvya, kandi murabe ingene mwuko kuvayo bariko bajana n'umuntu yitwa Hoseya mwene Nuni, ari we buri gihe yaherekeza, yagumana na Mose, yari umusore, ari we buri gihe yagumana na Mose, kandi uwo yari umufasha wiwe canke umukozi wa Mose. uwo yaguma ariko aramukorera buri gihe, ariko aramufasha. nimurabe mu kigabane cya 33 umurongo wa 11 mu gitabo cy'Ukuvayo, haravuga hati, uhoraho akiganirira na Mose imbona nkubone, nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. maze Mose agasubira aho bashagaje, ariko umufasha wiwe Yosuwa mwene Nuni w'umusore ntiyava kuri iryo hema. Yosuwa buri gihe yaguma ari ngaho mu ihema,
uwo musore yosuwa, umukozi, umufasha wa Mose. Rero nimurabe ingene umwigishwa wa Mose, umukozi wa Mose, ingene mu nyuma yaronse impinduka, yahinduriwe izina. Kandi amaze guhindurirwa izina, kuko Mose yaramuhinduriye izina, areka kwitwa Hoseya mwene Nuni, amwita izina Yosuwa. Kandi amaze kumwita Yosuwa, reka turabe mu gusubira mu vyagezwe, haratubwira kuri Yosuwa ikigabane cya 34 umurongo w'icenda ukabandanya, haravuga hati: kandi Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye impwemu y'ubwenge, kuko Mose yari yaramurambitse kw'ibiganza. Nuko Abisirayeli baramwumvira, bagenza nk'uko Uhoraho yari yarabariye Mose. Kandi mu Bisirayeli ntihigeze kuboneka uvugishwa n'Imana ahwanye na Mose, uwo Uhoraho yibonanira nawe imbona nkubone. Turashobora kubona ko Mose yahinduriye izina Hoseya umukozi wiwe, yaramurambitse kw'ibiganza, aramusiga, aramuhezagira. Impwemu y'ubwenge ivuye ku Mana rero yarahejeje iraza kuri Yosuwa, kandi niwe yabaye umuntu yakoreshejwe n'Imana kugira ngo ashikane abantu mu gihugu cy'isezerano, kugira ngo yinjize abantu mu gihugu cy'isezerano. Izina Yosuwa rero risobanurwa ngo umukiza cyangwa umurokozi, umucunguzi. Kandi gucungura bisobanura gusubiza ikintu mu kibanza cyacyo cy'inkomoko. Kandi Imana yari kirasubiza mu kibanza cy'inkomoko ihanga ry'Abaheburayo. Abo bari basohotse bava mu gihugu cya Isirayeli mu gihe cya Yosefu, kandi baragiye muri Egiputa. Rero mu mwanya bari ko barasubira inyuma mu gihugu cyabo, igihugu cya Isirayeli. Mu izina Yosuwa hari harimwo igikorwa Imana yari gukora biciye muri Yosuwa, igikorwa cy'ubucunguzi. Kuko gucungura canke gucungura no gusubiza ikintu mu kibanza cy'inkomoko. Rero Imana yari kubasubiza mu kibanza cy'inkomoko ihanga ry'Abaheburayo, ikibanza icyo ubwa mbere bari baravuyemo. Mu uyu mwanya bari ko barasubirayo, kandi uko ni ukugarukanwa, gusubizwa mu gihugu cyabo. Rero igikorwa mu kuvayo n'umugambi, integuro iba iri mu kuvayo n'umugambi, n'integuro y'ubucunguzi, ni integuro yo gusohora ihanga bakagenda bidegembya, bakajyanwa mu kibanza cyabo cy'inkomoko. Rero nimurabe ingene biciye mu muvugishwa n'Imana Yosuwa bashyizwe mu gihugu cy'isezerano. Kandi Yosuwa niwe yabagabanganirije igihugu. Kandi Yosuwa ashushanya mpwemu yera, kandi ashushanya umuyobozi, umurongozi wo ku munsi w'iherezo. Yosuwa ni Kristo, ashushanya Kristo. Kuko Yosuwa risobanurwa ngo umukiza cyangwa umucunguzi, na Yesu naryo risobanura umukiza cyangwa umucunguzi, kuko izina Yesu mu Giheburayo ni Yosuwa. Rero turabonye ingene hakozwe ukuvayo kwa mbere, aho abantu basubijwe, bagarukanywe mu gihugu cyabo, mu kibanza cyabo cy'inkomoko. Aho rero bahashyizwe bafise ubutumwa bw'ikiringo kinini, bahashyizwe n'ubutumwa bw'ikiringo kinini. Mu kuvayo kugira kabiri nako ariko kwakozwe na marayika nyene w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ari we tubwirwa n'Imana mu gitabo cy'Ukuvayo ikigabane cya 23,
ikigabane cya 23 mu kuvayo umurongo wa 20 ukabandanya. Ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye. Muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya, kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori no mu Baheti no mu Baferizi no mu Banyakanani no mu Bahiwi no mu Bayebusi, nanje nzogenda ndabarandura. Aha turashobora kubona ko marayika w'Uhoraho kwarungikwa, kandi uwo ni we aba afise izina rihoraho ry'Imana, kandi we yararungitswe mu kuvayo kugira ngo arokore abantu abajyane mu gihugu cy'isezerano. Rero haravuga hati ngira ntume umumarayika wanje imbere yanyu abazigame mu nzira bashikane aho nateguye. Icyo nicyo gikorwa cya marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ariyo Mana yonyine ubwayo ibiri mu mubiri wayo wa teofaniya, igaragaye biciye mu nkingi y'umuriro. Rero turabona yuko uwukora ukuvayo akajyana abantu mu gihugu cy'isezerano ni Imana yonyine ubwayo, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ariko iba ifise igikoresho, aricyo kiba ari umuvugishwa w'ikiringo kinini, kandi uwo iramuhishurira izina ryayo, izina rya marayika. Aho Imana iravuga iti izina ry'Imana riba rifitswe na marayika, ntimuze mumugararize, kuko izina ryanje riri muri we. Rero iryo niryo zina Mose yashaka kumenya, izina rya marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Kandi marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho yaramuhaye iryo zina muri izi ndome zine z'indagi, ye, he, we, he. Izo Mose yarazumvise ziriko ziravugwa. Ariko uko igihe cyagiye kirahera, ibiremwa abantu ntibashoboye kumenya ingene izo ndome zine z'indagi zivugwa, kandi baciye bongeramo izindi ndome, batuma izo ndome zivugwa zisomwa ngo Yehova canke Yahwe canke n'ibindi n'ibindi. Ariko marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, niwe aba afise iryo zina, kandi yararihishuriye Mose, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini cy'ivyagezwe, uwo yari gukoresha kugira ngo akore ukubohorwa kw'ihanga ry'Abaheburayo, kandi yaramuhishuriye izina ryiwe. Hanyuma yarategetse umuvugishwa n'Imana Mose ko ku kabati ka zahabu, agasate k'ibati, ko handikwa ngo yerejwe Uhoraho. Ako gasate rero kagaheza kagashyirwa mu ruhanga rw'umuherezi, kuko uwo niwe umuherezi mukuru, niwe muntu yinjira rimwe mu mwaka, akinjira mu kibanza cy'ahera cyane cy'ihema Mose yubatse, no mu ngoro umwami Salomo yubatse mu nyuma. Rero nimwitegereze murabe ahashyizwe iryo zina iryahishuriwe Mose. Ryashyizwe ngaho, ariko ryashyizweho mu izo ndome zine z'indagi. Ntihashyizweho ingene rivugwa, ahubwo hashyizweho indome. Ariko ingene rivugwa Mose niwe yari abizi, kuko yarumvise marayika ariko aramubwira iryo zina. Turabona rero ko umuherezi mukuru yinjiye mu kibanza cy'ahera cyane, yaba afise iryo zina, niwe yatwara iryo zina ryanditswe mu ruhanga rw'iwe, kandi uwo niwe yatangaza, yavuga izina ry'Uhoraho, yaravuga izina ry'Imana. Mu isezerano rishasha rero naho, aho ukuvayo gushasha gukoregwa,
ahabonetse ahagaragariye Yesu Kristo ariko aravuga ubutumwa ku iherezo ry'ikiringo cy'ibyagezwe, kandi hari ku ntango cyanke mu mwanya wo gusobekerana wo kubisikanya kw'ikiringo cy'ubuntu kibisikanya n'ikiringo cy'ibyagezwe. Kristo rero yaje mu izina ry'uwamutumye, mu izina rya Se, kandi mu nshuro zimwe zimwe yaratubwiye ati naje mu izina rya Data. Ikindi gihe muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya 12 ku murongo wa 28, we ariko arasenga Data yaravuze uku gukurikira. Reka turabe mu kigabane cya 12 umurongo wa 27 kugeza ku wa 28. Muri Yohana yaravugize ati umushaha wanje urahagaze, none mvuga iki? Ngire nti Data nunkize iki gihe, yamara iki nicyo cyanzanye ngo nshike muri iki gihe. Data, shimagiza izina ryawe. Maze ijwi riva mu ijuru riti ndarishimagije, kandi nzokongera kurishimagiza. Mu kuza kwa mbere kwa Kristo izina ry'Imana ryarashimagijwe, kandi no mu kuza kwa kabiri naho nyene izina ry'Imana rizoshimagizwa, kuko azoza mu izina ry'Imana, ariryo zina rihoraho ry'Imana, rikaba n'izina ry'umugwa w'Imana yacu, rikaba n'izina rishasha ry'Umwami Yesu Kristo. Uko niko azoza, uwatumwe warungitswe n'Imana ku munsi w'iherezo, umuvugishwa n'Imana, ntumwa w'ikiringo kinini cy'ubwami n'uw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Icyo nicyo gituma Kristo avuga mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 12 ati unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazokongera kwasohoka ukundi. No kuvuga ngo ntazokwigera asubira gusohoka ngo aveho, kandi nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko n'izina ryanje rishasha. Aha turahafise intumwa y'Imana, intumwa iba ihari kugira ngo habe ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, ukuvayo ko mu kimpombe cy'indwi. Rero kugira ngo dushobore gutahura ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, ukuvayo ko mu kimpombe cy'indwi, twebwe dutegerezwa gutahura ukwabaye uku kuvayo gutandukanya kwamaze kurengana. Mu kuvayo kugira kabiri, Yohana Umubatiza niwe yabanje kuza ariko aravuga ubutumwa, ariko arategurira inzira umwami, kandi baciye batangura gusohoka abantu, baciye batangura kwakira ubutumwa bwa Yohana. Hanyuma Yesu amaze kugaragara, amaze gushika, benshi mu bigishwa ba Yohana baciye batangura gukurikira Yesu, baraheza barinjira mu mwuzuro. Mu kuvayo ko muri iyo minsi barinjiye mu kuvayo kugira kabiri, aho Kristo yari gusohora abantu akabakura mu mibereho yo mu buryo bw'impwemu, akabashyira mu mibereho yo mu buryo bw'impwemu irushirije kuba ikomeye. Yatanguye guhamagara no kwegeranya abantu, arabasezeranira ko azobuzuza mpwemu yera. Yohana Umubatiza nawe nyene yari yaravuze ati jeho ndababatiza mu mazi, ariko uwuzi inyuma yanje uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Rero uwuzi inyuma ya Yohana yabaye Yesu, ari we yari kubatiza abamwizera, akababatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Bariko barasohoka mu kuvayo kugira kabiri, bariko barasohoka bava mu buja ubwo Sekibi yashyize mu bwoko bw'ibiremwa abantu, kuko yashyize ubwoko bw'ibiremwa abantu mu buja bw'icyaha. Bariko barava mu ubwo buja, Kristo ariko arabohora abantu, abakura mu buja, abakura kuri Sekibi, abakura mu buja bwa Farawo Sekibi. Ari we yashyize ikiremwa muntu mu buja, mu cyaha. Rero Kristo ubu ariko arabohora, abaho kwidegembya ibiremwa abantu, kandi
arabaha ukwidegembya, akabashyira mu gihugu cy'isezerano cy'umubatizo wa mpwemu yera, abashyira mu gihugu cy'isezerano cyo kuvuka ubugira kabiri, kuko biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera, turonka ukwidegembya kwacu ko mu buryo bw'impwemu, turabohorwa tukava kuri sekibi no ku cyaha, tugashyirwa mu bwami bw'Imana, dushyirwa mu mubatizo wa mpwemu yera, ari wo uzana muri twebwe kuvuka ubugira kabiri. Uko niko twinjira mu gihugu cy'isezerano cy'umubatizo wa mpwemu yera. Gutyo rero twinjira mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Ivyo Kristo abikora mu kuvayo kugira kabiri, akabikora kuri abo bose basohoka mw'uko kuvayo kugira kabiri uko we yakoze. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo turafise isezerano, dufise isezerano rya Kristo ry'uko habizuka ry'abapfiriye muri Kristo bazukiye mu mibiri ihoraho, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiriho turi bazima. Kandi uko ni ukuvayo kugira ngo twinjire mu gihugu cy'isezerano. Habaye izuka ry'abapfiriye muri Kristo no guhindurwa kwacu, aho tuzoba turi mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Hanyuma kandi byongeye, tuzoba no mu nganji y'imyaka 1000 mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Iyo nganji nk'ubwami n'igihugu cy'isezerano, ni ukuvuga ubwami bwasezeraniwe abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana basohoka mu kuvayo kwa kabiri, bagasohoka no mu kuvayo kugira gatatu, kugira ngo tube mu gihugu cy'isezerano nk'abami n'abaherezi turiko tuganzanya na Kristo. Umuntu ategereza kuba yarasohotse mu kuvayo kwa kabiri, akaba yarakiriye mpwemu wa Kristo, akaba yarinjiye mu gihugu cy'isezerano cya mpwemu yera, yaravutse ubugira kabiri kugira ngo ku munsi w'iherezo hanyuma yinjire mu kuvayo kugira gatatu, kugira ngo umuntu aronke umubiri mushasha, umubiri uhoraho, uwo we azoduha. Kandi uwo mubiri uhoraho ni igihugu cy'isezerano nk'umubiri. N'inganji y'imyaka 1000 nayo ni igihugu cy'isezerano nk'ubwami ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero hazobaho ubwami bushasha, ubwami bw'abanyamahanga buzokugwaho, ubwami cyangwa inganji y'iyi si, ubwami bwo mu iyi si buzohinduka ubw'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Kandi muri ubwo bwami bwa Yesu Kristo, ari cyo gihugu gishasha nk'ubwami, igihugu cy'isezerano nk'ubwami, nk'inganji, hazoba hari abo bose basohotse mu kuvayo kugira kabiri, ababaye mu bihe byarenganye n'abasohotse muri iki gihe cya nyuma mw'uko kuvayo kwa kabiri, bariko barizera Kristo nk'umukiza wabo, bariko baroza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Kandi byongeye hazobamwo n'abo kuri uyu munsi w'iherezo bazosohoka mu kuvayo kugira gatatu, aho tubona ko hasohoka abariko baraba ku isi batonjwe n'Imana, hanyuma naho mwizuka barasohoka mw'uko kuvayo kugira gatatu abamaze kugenda bo mu bihe byarenganye. Mwibuke ko Yosefu, umuhungu wa Yakobo, naho we yari yabaye mu kindi kiringo, mu kiringo cy'isezerano, igihe ihanga ry'Abaheburayo basohoka mu kuvayo bajanye na Mose, amagufa yiwe yagiye ajanywe, bagiye bayajanye mw'uko kuvayo. Ayo magufa yiwe araheza ashyirwa mu gihugu cy'isezerano. Ni kubera ko abo bose bagiye bo mu bihe byarenganye, ni kubera ko nabo bazozugwa bajanwe mw'uko kuvayo kugira gatatu, bajanwe mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha no mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi tuzoja no mu mazimana akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero kuvayo kugira gatatu, murabona gutangura gutegurwa no kugaragara kwa mpwemu wa Kristo kwagaragaye biciye mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Hanyuma naho
mu kugaragara k'uwuzoza inyuma y'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariwe ari umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini, umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami, ariwe aza mu myaka ya nyuma y'ikiringo cy'ubuntu kugira ngo habe intangamarara y'ikiringo kinini gishasha. Kandi azazanye ubutumwa bw'ikiringo kinini, azazanye ubutumwa bw'ikiringo kinini cy'ubwami, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buca hirya no hino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi turinjira mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo biciye mu kugaragara kwa mpwemu yera, ukugaragara kwa marayika w'uhoraho, kugaragara kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera agaragaye biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Uwo niwe azoba ariko arahamagarisha muri iki gihe cya nyuma, kandi yegeranya abatonejwe biwe bose muri uko kuvayo kugira gatatu, mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo, umunsi wa nyuma. Rero hariho ukuvayo ko mu bihe bito bito, hakabaho n'ukuvayo ko mu bihe binini, ibiringo. Ukuvayo gukomakomeye nuko mu biringo binini, kandi uko kuvayo ko mu biringo binini gushushanyirizwa mu kuvayo ko mu bihe bitoya. Iyo hari ukuvayo ko mu bihe bitoya, abantu bava mu gihe gitoya bakinjira mu kindi gihe gitoya gishasha. Aho niho Imana irungika intumwa y'igihe gishasha, kandi ikoresheje iyo ntumwa Imana irahamagara ikegeranya abatoranijwe basohoka bakaja mu gihe gishasha, aho bashigwa bakahashigwa n'Imana. Uko kuvayo gutandukanye ariko gukangurwa canke amakanguro, ariyo makanguro akorerwa mu biringo. Muri ibi biringo vyamaze kurengana, aho Imana irungika uva mu gihe uja mu kindi karungika intumwa, kandi harakogwa ukuvayo ko kuva mu gihe uja mu kindi gihe. Iyo ntumwa izizanye ubutumwa buhwanye n'ico gihe. Rero ivyo bitubwira yuko ku iherezo ry'iki kiringo ko hazoza intumwa y'ikiringo kinini, ikaza izanye ubutumwa bw'ikiringo kinini, kugira ngo iyo ntumwa ihamagara abantu ibegeranye, ibashyire mu kiringo gishasha, mu kuvayo kw'ikiringo kinini. Kandi aho abantu barinjira mu gihe gishasha. Buri gihe iyo Imana irungitse intumwa y'ikiringo kinini, icyo gihe kiba ari igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Abantu binjira mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi bararonka ubutumwa bw'ikiringo kinini gishasha, kandi barabandanya baje imbere bakakira imigisha Imana ibifise yo mu ico kiringo gishasha. Rero muri iki gihe cya nyuma, mu muhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba iryo Kristo avuga muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24:31, atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatonejwe biwe. Uyo ni umuhamagaro wa Kristo, umuhamagaro wa mpwemu yera. Ijwi rirenga ry'inzamba, ijwi rya Kristo, riba riri mu mumarayika n'umwe wiwe ku munsi w'iherezo, ariko arahamagara yegeranya abatonejwe biwe mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Gutyo rero ariko aradutegura kugira ngo duhindurwe kandi tuzamugwe muri iki gihe cya nyuma. Gutyo rero tujyanwe mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha, no mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Rero turiko turabona yuko rwa rutonde nyene rwari ruhari mu kuvayo kwabanje kuba kwa kera. Ubwo rutonde nyene nibwo rushigwaho muri uku kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Mose yabaye umwungere w'intama, kandi na Kristo igihe yari ngaha ku isi mu myaka 2000 iheze yaravuze ati, jewe ndi umwungere mwiza, kandi umwungere mwiza yigura intama ziwe. Kandi kubera ko Imana uhoraho ari we mwungere wacu, Imana iri muri Mose, murabona yararagiye ihanga ry'Abaheburayo mu kuvayo uko yakoze.
kandi na Kristo yarahamagaye intama ziwe nk'umwungere mwiza araziragira, kandi uva mu gihe ujya mu kindi yagumye ariko arahamagara yegeranye intama ziwe, nk'uko Yohana Mutagatifu bivuga mu kigabane cy'icumi umurongo wa 14 kugeza ku 16. aha tubwira ati mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru ruhongore, nazo nyene nkwiye kuzijya imbere kuzizana, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Kristo uva mu gihe ujya mu kindi biciye mu bamarayika n'umwe wiwe yagumye ariko arigaragaza, kandi yagumye ariko arahamagara yegeranye intama ziwe, kandi abumvise ijwi ryiwe bumvise ijwi ry'umwungere mwiza. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo, inyuma y'iki gikorwa cyose Kristo yakoreye muri ibi bihe, dushika mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, dushika mu gihe aho ukuvayo ko ku munsi w'iherezo gushigwaho gukogwa, kandi Imana irarungika umumarayika ntumwa wayo imurungikanya ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi irahamagara ikegeranya abaconjwe bayo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Gutyo rero turashigwa mu gihugu gishasha nk'igihe igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi turashigwa mu gihugu gishasha, igihugu gishasha cy'isezerano nk'ikiringo kinini cy'ubwami, kandi turashigwa mu kimpumbi gishasha, mu gihugu gishasha nk'ikimpumbi, aricyo kimpumbi kigira indwi. Icyo kimpumbi ni umunsi w'iherezo. Mbega none umunsi w'iherezo ni iki? Umunsi w'iherezo ni ikimpumbi kigira indwi, kuko umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Niko tubwirwa muri Petero wa 2 kigabane cya 3 umurongo w'8. N'umuvugishwa n'Imana Mose nawe nyene arabitubwira muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Rero iyo tubwiwe ku minsi y'iherezo, iminsi y'iherezo imbere y'Imana kubiremwa abantu ni ikimpumbi kigira gatanu, ikimpumbi cya gatandatu hamwe n'ikimpumbi kigira indwi. Imana yaravuze biciye mu bavugishwa mu isezerano rya kera, hanyuma yaravuze biciye muri Yesu Kristo. Paulo Mutagatifu aravuga ati mu minsi y'iherezo. Mu Baheburayo ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 ni habivuga. Mbega none Paulo Mutagatifu yoba yarihenze igihe yavuga ko Imana yavuze biciye muri Yesu, biciye mu mwana wayo mu minsi y'iherezo? Ntiyihenze, kuko iminsi y'iherezo ni ikimpumbi cya gatanu, icya gatandatu hamwe n'ikimpumbi kigira indwi, kandi Imana yari kiravuga biciye muri Yesu mu kimpumbi kigira gatanu. Kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Rero murabona, Imana yavuze biciye mu mwana wayo mu minsi y'iherezo, kuko umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Kandi iminsi y'iherezo imbere y'Imana ni ikimpumbi cya gatanu, ikimpumbi cya gatandatu hamwe n'ikimpumbi cy'indwi ku biremwa abantu. Mu kimpumbi kigira gatanu, aho hari Yesu Kristo ariko arakora ukuvayo kugira kabiri, kugira ngo akure abantu mu mibereho yo mu buryo bw'impwemu, abajyane mu mibereho mishasha yo mu buryo bw'impwemu nyene, akura abantu mu rupfu abashyire mu bugingo budashira, akura abantu mu cyaha abashyire mu bugingo budashira. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo, umwe nyene marayika w'uhoraho cyangwa marayika w'isezerano wari ahari mu kuvayo kwa mbere, ahari mu buryo bw'inkingi y'umuriro, kandi akaba ari we yabaye mu kuvayo kugira kabiri, ari mu mubiri w'umuntu, akaba yiswe Yesu. Kuri uyu munsi w'iherezo uwe azoba ahari agaragaye nk'ugendera ku ifarasi yari mu byashyuriwe Yohana 19, kandi agaragaye nka marayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru mu byashyuriwe Yohana ikigabane cy'icumi. Kandi we niwe yagaragaye, yabonetse ari kumwe n'abamarayika ntumwandwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga muri iki gicu cyacapuwe, cyakozwe n'abo bamarayika bari mu mibiri yabo ya teofaniya mu kwa kabiri tariki 28/1963 ku birometero 44 utera uja hejuru. Kandi iki gicu cyari gifise ubunini bw'ubwaguke bw'ibirometero 48. Rero uyu mumarayika yari atandukanye n'abandi, ari wari ngaha
niwe marayika ku munsi w'iherezo azoba agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, niwe azoba agaragaye biciye mu muvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi uyu marayika, marayika w'isezerano, marayika yaratandukanye n'abandi, niwe azokora ukuvayo kugira gatatu ko kutujyana mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushyashya no kutujyana mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi byongeye azotujyana no mu mazimana akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. We niwe azodusohora adukure mu iyi mibereho yo kuba mu mubiri upfa ubora umara igihe gito, kandi azoduhindura duha umubiri mushyashya, ari wo mubiri ari igihugu gishyashya cy'isezerano nk'umubiri, igihugu cy'isezerano kirimo ubugingo budashira. Kandi azotujyana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma azotuzana mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000, aho tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tunaganzanye nawe ibihe bidashira. Rero igikoresho we akoresha si umwami Yesu Kristo, ahubwo icyo gikoresho we azoba ariko arakoresha, icyo gitwikirizo cy'umubiri azoba ariko arakoresha ku munsi w'iherezo n'umumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Byahishuriwe Yohana 22:16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Yohana yarashatse gusenga umumarayika wa Yesu Kristo, umumarayika amubwira ko atobikora. Kubera iki? Kuko we n'umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini cy'ubwami yatumwe na Yesu Kristo ku munsi w'iherezo ku ishengero ryiwe, kugira ngo habe ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, kugira ngo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe yigaragaza, ahamagare yegeranya abatonjwe biwe, kandi adutegure kugira ngo duhindugwe abapfiriye muri Kristo nabo, kugira ngo abazure aheza dushire mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushyashya, hanyuma tujyane mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma tugarukane na Kristo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, aho tuzoba turiko turaganzanya na Kristo imyaka 1000 turi nk'abami n'abaherezi, hanyuma naho tuganzanye nawe ibihe bidashira. Rero turabonye ko umwe nyene marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho warokoye ihanga ry'Abaheburaya akababohora akabakura mu buja muri Egiputa biciye mu mvugishwa n'Imana Mose, hanyuma akaba ari we yagaragariye mu mubiri w'umuntu muri wa musore w'umubaji w'i Nazareti yitwa Yesu. Uyo nyene marayika w'isezerano uwihaye umubiri, jambo ari we yihaye umubiri, akaba hagati mu biremwa abantu hariya mu ihanga ry'Abaheburaya akamenyekana ku izina rya Yesu, ari we yakoze ukuvayo biciye mu ico gitwikirizo cy'umubiri, agakora ukuvayo kugira kabiri. Ku munsi w'iherezo jambo azoza bundi bushasha azagaragariye mu mubiri w'umuntu. Mbega none ukuza kwiwe kuzoba gute ku munsi w'iherezo? Ukuza kwiwe kuzoba nk'uko vyerekanye mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa 1 ukabandanya, no mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 umurongo wa 11 ukabandanya. Rero nimurabe ngaha iki nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ku rupapuro rw'ijana. Reka turabe, reka dusome ivyavuzwe ku rupapuro rw'104 n'105 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Aravuga ati, hanyuma haca haza imituragaro ndwi y'ibanga y'ibinyegezwa no kwandikwa itanditswe n'ivyo, kandi ndizeye yuko biciye mu mituragaro ndwi, ndizeye ko mu minsi ya nyuma hazohishurwa ibikenewe kugira ngo bitegure umugeni, no kuvuga ishengero umugeni rya Kristo, ibikenewe kugira ngo bitegure umugeni, kugira ngo aronke ukwizera kumushoboza kuzamugwa, kuko hamwe n'ivyo dufise ubu ntitwoshobora kuduga. Hariho ikintu gitegezwa kubanza kuza kugira ngo kidutegure, kuko uko tumeze ubu vyoshoboka bigoranye ko turonka ukwizera ko dushoboza gukira ingwara. Dutegerezwa kubanza kuronka ukwizera guhagije gukwiye kugira ngo dushobore guhindurwa mu kanya gatoya duheze dukugwe muri iyi si.
rero hanyuma Imana ibishatse tuzobona aho ibi vyanditswe. Tuje no ku rupapuro rw'131 mu gitabo cy'Ibimatarijwe ahavuga hati, Yesu rero izina ryiwe ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko we yari umucunguzi igihe yari ari ku isi, ariko amaze kunesha kuzimu na rupfu yarabinesheje aduga mu ijuru. Aho rero yaciye aronka izina rishasha. Icyo nicyo gituma basemerera bakavuza urwamo rwinshi, ariko ntihagire ikintu na kimwe baronka. Rizohishurirwa mu mituragaro. Nimwiyumvire neza kwiribanga, we aza ariko agendera ku ifarasi. Hategerezwa kubaho ikintu gihindurira ishengero. Mwebwe ivyo murabizi. Hariho ikintu gitegerezwa kubanza kuza. Rero mumenye neza, nta n'umwe azi iryo zina atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami, uganza abaganza. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 umurongo wa 13 kugeza ku 16. Aho ni Mesiya aje. Aha niho ari. Mbega ni iki kizohindura ishengero rya Yesu Kristo? Ni iki kizokora uguhindurwa kwa twebwe abakiriho turi bazima hamwe n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo? Nukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19. Kandi reka turabe mu byahishuriwe Yohana ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'Ibimatarijwe. Icyo Revera William Branham aravuga ati, mumenye neza igihe uyu mpwemu yera dufise hazogeraho yambara umubiri wari hagati muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera, nihageraho yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, twebwe rero uwo mpwemu tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Mpwemu yera ku munsi w'iherezo azoza gute? Azoza yambaye umubiri nk'uko yaje yambaye umubiri muri Yesu. Marayika w'isezerano, mpwemu yera, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Jambo, yarambaye umubiri mu myaka 2000 biheze. Yaje yambaye umubiri kandi twamumenye ku izina rya Yesu. Hanyuma naho ku munsi w'iherezo turabona ko we yagumye ariko aragaragarira mu ishengero rye uva mu gihe uja mu kindi, kandi yagumye ariko arigaragaza biciye mu bamarayika n'umwa biwendwe uva mu gihe uja mu kindi. Ku munsi w'iherezo naho azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, mpwemu yera, marayika w'isezerano, ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19. Rero turabe aza yambaye umubiri ku munsi w'iherezo. Aho rero twebwe mpwemu tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Kubera iki? Kuko aza yambaye umubiri. Impwemu ntiyoshobora kwambika igitsibo. Iyo mpwemu, uwo mpwemu yera ategerezwa kuza yambaye umubiri kugira ngo aheze yambikwe igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ubonaho ku rupapuro rw'277 mu gitabo cy'Ibimatarijwe naho nyene haratubwira ati, turasavye ngo mpwemu yera yizire mw'uwo mwanya nyene ugendera ku ifarasi y'ukuri yera. Mbega ninde agendera ku ifarasi y'ukuri yera yo mu byahishuriwe Yohana 19? Ni mpwemu yera, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Igihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo, ahangana na Antikristo, we ace ahamagara abiyiwe. Kristo mu buryo bwa mpwemu yera aza ku munsi w'iherezo agaragariye mu mubiri w'umuntu. Rero reka turabe ingene
ibi bintu byose bizogenda bihwanye n'umunsi w'iherezo kugira ngo habe ukuvayo ko ku munsi w'iherezo. Ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'ibimatanijwe aravuga ati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Kandi nitwabona uwo muntu, tuzoba turiko turabona ugendera ku ifarasi yari mu byashyiriweho Yohana 19, tuzoba turiko turabona marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu muntu wo muri iki gihe cya nyuma. Gutyo rero tuzoba turiko turabona uwuzokora ukuvayo ko ku munsi w'iherezo. Mbega none ninde azokora uko kuvayo? Ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Ugendera ku ifarasi yera yo mu byashyiriweho Yohana 19, icyo nicyo gituma aboneka ngaho ari kumwe n'isinzi, bari ku mafarasi yera derere, kuko abo n'abatoranijwe biwe. Ubu naho tujya ku rupapuro rw'146 mu gitabo cy'ibimatanijwe nyene, aho atubwira ati, kandi mu mwanya nyene igihe Sekibi aba akorotse akambara umubiri mu muntu, ni ukuvuga akambara umubiri muri Antikristo, mu muntu w'icyaha, mpwemu yera nawe araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ukuvayo ko ku munsi wa nyuma, ku munsi w'iherezo, nk'uko Mose yari igikoresho cya Kristo, igikoresho cy'Imana, aho Imana yari igaragariye kugira ngo ikore ukubohora abantu ukuvayo, ku rundi ruhande naho hari Sekibi ari muri Farawo, ariho agaragariye. Rero ngaho turashobora kubona ibikoresho bibiri byari kuba bihari muri icyo gihe. Sekibi ari muri Farawo muri icyo gihe, Imana nayo marayika w'isezerano iri muri Mose ariho igaragariye. Muri iki gihe cya nyuma naho turashobora naho nyene kubona ukwabaye ukuvayo kugira kabiri, kandi turashobora kubona ko Imana yari igaragariye mu mubiri w'umuntu muri Yesu. Imana mu buryo bwa mpwemu yera yari ihari, marayika w'isezerano yari ari muri Yesu, ahagaragariye kugira ngo habe ukuvayo. Ariko ku rundi ruhande, Sekibi nawe yarambaye umubiri muri Yuda. Ivyanditswe bivuga yuko Sekibi yinjiye muri Yuda, kandi icyo nicyo gituma yagurishije umwigisha wiwe Yesu. Ubu naho ku munsi w'iherezo, Sekibi azoba yambaye umubiri muri Antikristo, mu muntu w'icyaha, mu gikoko, kandi azohaguruka kugwanya Kristo. Kristo azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi nk'uko byagenze mu kuvayo kwa mbere no mu kuvayo kugira kabiri, uko ni nako kandi bizogenda no kuri uyu munsi w'iherezo, mu kuvayo ko ku munsi wa nyuma. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 no mu kigabane c'17, reka turabe mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'17 umurongo wa 11 ukabandanya, haravuga hati, kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho, icyo ubwacu n'ubugira 8, ariko kandi n'umwe muri ba bandi 7, kandi azoja kuranduka, kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cya gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bahuza inama baha cya gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Aha turashobora kubona uguhangana kuzobaho kuri uyu munsi w'iherezo, mu kuvayo ko ku munsi wa nyuma, nk'uko habayeho uguhangana hagati ya Mose na Farawo. Rero turashobora kubona
no mu byahishuriwe hano ikigabane c'19 umurongo w'19 turashobora kuhabona uku guhangana. Haravuga hati, mbona cya gikoko n'abami bo ku isi n'ingabo zabo bakoraniye kugwanya uvyagiye kuri ya farasi n'ingabo ziwe. No kuvuga kugira ngo igikoko n'abami bari bagihaye ubutware n'ububasha bwabo kugira ngo bagwanye nde? Kugira ngo bagwanye ugendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe hana 19, kugira ngo bagwanye marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, bagwanye Yesu Kristo agaragariye ku munsi w'iherezo, agaragaye mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Intsinzi rero birazwi ni ya Kristo ugendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe hana 19. Haravuga hati ico gikoko gifatwa mpiri. Bona wa muvugishwa w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso mu maso yaco, akazimirisha abemeye gushyirwa kw'ikimenyetso cya gikoko n'abasenga igishushanyo cyaco. Vyompi biterwa bibona mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku. No kuvuga ko ngaha tubona ko intsinzi yabaye ya Kristo, marayika w'isezerano, mu kuza kwiwe ku munsi w'iherezo, mu kuvayo ko ku munsi wa nyuma. Abasigaye bicishwa inkota y'uvyagiye kuri ya farasi, imwe ivuye mu kanwa kiwe, ibisiga vyose bifunereza inyama zavyo. Nk'uko marayika w'isezerano biciye mu kugaragara yakoreye mu muvugishwa Mose, nk'uko yaronse intsinzi akanesha Farawo. Kandi vyongeye nk'uko marayika w'isezerano biciye mu kugaragara kwiwe yakoreye muri Yesu, nk'uko yaronse intsinzi akanesha Sekibi. Muri iki gihe cya nyuma, Kristo marayika w'isezerano biciye mu kugaragara kwiwe ko ku munsi w'iherezo, uko akorera mu mumarikanwa wiwe, azoronka intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Kandi abapfiriye muri Kristo bazoca bazukira mu mibiri ihoraho. Natwe abariho turi bazima tuzohindurwa, duheze tujane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Rero turabonye ibintu byose bijanye no kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Ubutumwa bw'ikiringo kinini butegerezwa kuba buhari. Ubwo n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo buca hirya no hino yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini ategerezwa kuba ahari. Uyo ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi dutegerezwa kuba turi ku munsi w'iherezo, arico kimpombi kigira indwi. Kandi mu gihe twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, twaramaze gushika mu kimpombi kigira indwi, ari wo munsi w'iherezo imbere y'Imana. Kandi hategerezwa kubaho ihanga, abantu binjira muri uko kuvayo, abantu babohorwa, baronka kwidegembya mu uko kuvayo. Rero uvuye mu gihe ujya mu kindi, twabonye ko habayeho ukuvayo kwinshi ko mu bihe, ariko kuvayo gushushanya ukuvayo gukomeye uko Imana izokorera kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi nk'uko habayeho ikibanza cyashyikirijwemwo buri kuvayo kwose. Ikibanza cya mbere, ukuvayo kwa mbere kwabereye muri Egiputa. Ukuvayo kwa kabiri nako Kristo yagukoreye mu gihugu cya Isirayeli. Rero biciye mu bihe by'ishengero, abantu bagumye bariko barinjira mu uko kuvayo kugira ngo bashike mu gihugu cy'isezerano cy'umubatizo wa mpwemu yera. No muri iki gihe cya nyuma naho barinjira kugira ngo binjire mu gihugu cy'isezerano, kugira ngo twinjire mu mwuzuro wa mpwemu yera, turonke umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Hariho ikibanza aho Kristo azoba agaragariye mu buryo bwa mpwemu yera ku munsi w'iherezo, agaragaye biciye mu mumarayika wiwe. Azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, ariko arakora ukuvayo ko ku munsi w'iherezo kugira ngo twinjire mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha, twebwe abakiriho turi bazima n'abagiye nabo bo mu bihe byarenganye. Kandi duheze tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma tuze tugaruke ku isi tugarukanye na Kristo mu nganji ikomeye y'imyaka igihumbi. Iyo nganji y'imyaka igihumbi nayo nyene nk'ubwami, ni inganji yasezeranywe n'igihugu cy'isezerano nk'ubwami ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi mu kuvayo kugira gatatu,
barasohoka abatoranijwe n'Imana bose bo ku munsi w'iherezo hamwe n'abatoranijwe n'Imana bo mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko bo bazozukira mu mibiri ihoraho, natwe bakiriho turi bazima tuzohindurwa kandi tuzoheza tujyane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ariko mu nyuma tuzogaruka ku isi mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 mu gihugu cy'isezerano nk'inganji, kugira ngo tubane na Kristo, twigine tunezerezwe n'imigisha yo mu bwami bw'Imana buzoba bwimitswe ku isi, bwimitswe n'umukunda wacu Mwami Yesu Kristo. Kristo mu isengesho yigishije abigishwa biwe yababwiye ko kimwe mu bintu bosaba Data, icyo yababwiye ati musabe mugira muti ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Kandi ibyo bizoshyitswa mu mwuzuro mu nganji y'imyaka 1000. Ariko ubwa mbere hategezwa kubanza kuza umwana w'umuntu, Kristo mpwemu yera, akaza agaragariye mu mubiri w'umuntu kugira ngo habe ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, kugira ngo atujyane mu iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi icyo nicyo gituma ategeza guhindura imibiri yacu. Abapfiriye muri Kristo nabo akabazura. Ubwa mbere akabanza kutujyana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ariho mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ubukwe bw'umwagazi w'intama n'ishengero ryiwe. Rero turabonye iribanga ryo kuvayo ko ku munsi wa nyuma, kandi turabonye ingene marayika w'isezerano aza, ingene marayika w'uhoraho aza ugendera ku ifarasi yera yo mu byashyuriwe Yohana 19, ingene aza agaragariye mu kuvayo, kugira ngo habe ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, kugira ngo habe ukwidegembya k'uruvyaro rwa Aburahamu, uruvyaro rwo mu ijuru rwa Aburahamu, uruvyaro ruzobohogwa. Bazoronka ukwidegembya, ngo uruvyaro ruzohindurwa, bareke kuba abapfa bahinduke abadapfa. Abapfiriye muri Kristo nabo bazozuka kandi bazokwikangura ari abadapfa kugira ngo babane natwe. Rero nimurabe ingene muri iki gihe cya nyuma ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, murabe ingene uko kuvayo kuzotuzanira iyi migisha ikomeye yose y'Imana yasezeranye mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Iyi sezeranira uruvyaro rwa Aburahamu n'ihanga ry'Abaheburayo nabo bazoronka inyungu muri uku kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Nabo nyene bazoronka imigisha yabo, kuko muri Isirayeli niho hazokwimikwa umugwa mukuru w'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Mesiya, Kristo umusigwa. Kandi intebe y'ubwami ya Dawidi izogarukanwa, kandi ubwami bwa Dawidi buzogarukanwa, buzosubizwaho, bugarukanwe na Mesiya, kandi azoganza ihanga ry'Abaheburayo, aganze n'amahanga yose. Mu kuza kwiwe Kristo aje mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo, agaragariye mu mumarika ntumwa wiwe, agaragariye mu mubiri w'umuntu. Ihanga ry'Abaheburayo mu gice kanaka cy'ubukozi bwo ku munsi w'iherezo bazomubona, kandi bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye. Ku rupapuro rwa 22 na 23 mu gitabo cy'imirongo, urupapuro rwa 22 akarongo k'ijana na 76 haravuga hati, aho hari ibyo byabona bibiri, no kuvuga ibiti by'imyelayo bibiri, Mose na Eliya. Kandi bo nibatangura kugeramira isi bakoresheje ubutumwa bwabo, bakongera gukoraniriza hamwe abayuda, bariko barabazana ngo bihane, bariko barabagarukana kugira ngo basubire bizere. Nibabona Yesu Kristo aje kubw'umugeni wiwe, bo bazovuga bati, raba iyi niyo Mana twari turindiriye, iyi niyo Mana twari turindiriye niyi. Ariko we ntabaje ku bwabo, abaje kubw'umugeni wiwe. No hepfo ngaha nyene aravuga ati,
umwami Yesu Kristo niyaza ku mugeni wiwe bakamubona, bo bazovuga bati uyu niwe twari turindiriye, aho nihari azohagurukana ugukiza mu mababa yiwe. Rero nimurabe ngaha, ubu naho murabe ngaha mu gitabo cy'ibimatanijwe urupapuro rwa 57 haravuga hati, mbona uwundi mumarayika w'inkomezi amanutse avuye mu ijuru ari mu gicu n'umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe. Aho ni mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10. Wowe rero wihweje neza uzobona ko uwo ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera yiswe marayika w'isezerano. Wewe rero ubu aje rimwe na rimwe atumbereye ku Bayuda, kuko ishengero ryashitse ku iherezo ryaryo. Ni vyiza tubandanye. Mu maso wiwe hari hameze nk'izuba, n'amaguru yiwe ameze nk'inkingi z'umuriro. Mbega muribuka umumarayika mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere? Uyu ni uwo nyene, umumarayika n'intumwa, kandi uwo ni intumwa ya Isirayeli. Murabona ishengero hageze ko rizamugwa, we aje kubw'ishengero ryiwe. Aha turafise marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho wo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10, ari nawe nyene marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, ari we yabonetse muri iki gicu cyakozwe n'abamarayika, kandi umwe muri bo yari atandukanye cyane n'abandi. Uyo ni marayika ku munsi w'iherezo azagaragariye mu mubiri w'umuntu kugira ngo akore ukuvayo ko ku munsi w'iherezo. Kandi uyo ni marayika azoboneka agaragariye mu mubiri w'umuntu, kandi ihanga ry'Abaheburayo bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye. Iyo umuntu avuganye n'ihanga ry'Abaheburayo canke abarabi bamwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo bakavugana ku bijyanye no kuza kwa Mesiya, ukuza k'umwami wa Isirayeli, bo barashinga intahe bakavuga yuko icyo bo barindiriye ari umuntu umuvugishwa n'Imana. Umuntu umuvugishwa n'Imana azoba arimwo Imana igaragariye mu mubiri w'umuntu. Uzoba arimwo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragaye yambaye umubiri w'inyama, umubiri w'umuntu. Kandi kuri uyu munsi w'iherezo, icyo gitwikirizo cy'umubiri, nitwabona uwo mubiri tuzoba turiko turabona ukugaragara kwa marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano. Marayika yari atandukanye n'abandi, agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragaye biciye mu muntu wo kuri uyu munsi w'iherezo, agaragaye biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Turabonye ibanga ryo kuvayo ko ku munsi w'iherezo, kandi turabonye ko ukugaragara kwa marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, kugaragara kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera kuri uyu munsi w'iherezo byari kuzobera he? Ku butaka bwa Amerika Latine na Karayibe. Muri Amerika Latine na Karayibe niho marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano yigaragariza mu mubiri w'umuntu, akigaragariza mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi aragaragaza ukuvayo ko ku munsi w'iherezo. Kandi aho umugisha niho uzova ukwire mu bindi bihugu, umugisha uzoshikira n'ihanga ry'Abaheburayo, kugira ngo dushobore kwinjira mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'imyaka 1000. Abantu mbere n'ibihugu navyo bategerezwa kwinjira mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Aho rero hariho amahirwe akomeye cyane kuri Amerika Latine na Karayibe, kuko mu kuvayo uko Imana yakoze biciye mu mvugishwa Mose, ntihinziye gusa abana ba Isirayeli, ahubwo kandi byongeye n'abandi bantu benshi b'abanyamahanga nabo nyene baragiye mw'uko kuvayo baja mu gihugu cy'isezerano. Ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, turabonye icyari cy'umunsi w'iherezo n'ikimpumbi c'indwi. Turabonye uwari we uwukora ukuvayo ko ku munsi w'iherezo, n'umwe nyene yakora ukuvayo ko mu gihe cya Mose hamwe no kuvayo ko mu gihe cya Yesu. Ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Jambo uwahoranye n'Imana akaba yari Imana, uwihaye umubiri akaba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu. Uyu niwe yagomye ari hagati mu ishengero ry'uva mu gihe ujya mu kindi, kandi muri iki gihe cya nyuma yari kuzoba ari mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ariko araduha ubutumwa bwiwe bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi ariko arakora ukuvayo ko ku munsi wa nyuma. Kuri jewe wari umugisha ukomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya,
ndiko ndabashingira intahe y'ukuvayo ko ku munsi w'iherezo. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri cy'abatunzwe n'Imana, vuba bapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe bakiriho turi bazima duhindugwe mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, kandi tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Amen kandi amen. Ese imigisha ya Kristo yobandanya kubana namwe mwese. Abakwirikiye Mose mu kuvayo bariko bakwirikira marayika w'isezerano Yesu Kristo, kandi abakwirikiye marayika w'isezerano Yesu Kristo mu kuvayo kugira kabiri, murabona abo bariko bakwirikira marayika w'uhoraho Yesu Kristo. No muri uko kuvayo kugira gatatu, muko kuvayo ko ku munsi w'iherezo, twebwe abakwirikira marayika w'isezerano, marayika yaratandukanye n'abandi, turiko dukwirikira umukunda wacu umwami Yesu Kristo, kandi twebwe turavuga tuti ndakwirikiye Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Kandi uko tuba turiko turakwirikira Kristo, tugenda tuvuga Kristo, tugenda turashingira intahe Kristo, turiko tujyana ubutumwa bwiwe buhwanye no kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo dukwirikira Kristo marayika w'isezerano, tukagenda tuvuga Kristo marayika w'isezerano, kandi ukwizera kwacu tukugumiza muri Kristo marayika w'isezerano. Ukwizera kwacu kuri muri Kristo marayika w'isezerano, uko niko tuzoshika mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha, no mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kristo niwe rutare rwacu, rwa rutare nyene rumwe rwabonekera mu bugaragwa mu ncuro zibiri, ariko rwashushanya Kristo. Rero ubu naho turafise Kristo urutare ari kumwe natwe, nk'uko yari ahari mu kuvayo kwa mbere no mu kuvayo kwa kabiri, ubu naho arahari mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo. Kandi we mu rukundo rwiwe ruhoraho aratuvugisha rimwe na rimwe gushika mu bugingo bwacu, akatumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba mu kuvayo ko ku munsi w'iherezo. N'urukundo, urukundo ruhoraho ubwo we agaragaza, ubwo yerekana agaragariza umwe wese wo muri mwebwe akarungaragariza nanje, kandi uhereye ibwina mu bugingo bwacu natwe turamugaragariza urukundo rwacu, tukarugaragariza umukundo wacu mwami Yesu Kristo. Urukundo ruhoraho ubwo nibwo rukundo rw'Imana ugwifitiye umwe wese wo muri twebwe.